icyo nagurira abakunzi banje ejo n'abanegurira abakunzi banje aho hose ndaca abari umunezero utagabanije abari ibyishimo navuga ko abari memories. Hello guys, mabibi na mabwana, reka ndabaramutse cyane ndababwire ko ndabakunda cyane. Ni MC Goraguza umutarambirwa. Turi kuri Shebere mu Ruziba ahazobera igiteramo kidasanzwe cya Melanin Boy bisaba umutima. Re murahawe ikaze muri benshi, kwinjira azobara amafaranga 5,000, entrée VIP azoba ari 10,000. Re murahawe ikaze. Ni mu Ruziba muri komine Shasha Mugere zone Ruziba quartier Nyabugete. Kubw'iryo sinagomvye kurandira, nagomba kuba ikaze muri kino kibanza twongera tubashimira kuntu mukoresheje umwanya, tubasaba n'imbabazi kuntu natwe twagombye guteba gato, ariko ntaco bikosora ibigora bigora abagabo. Kandi murakoze kaze muri kino kibanza, mwiyumve akayaga katanganika kabatere, mwumve mugira intege muri kono rwaruka. Murakoze, tugiye Kristo. Mwaramutse jena byinshi bise novuga nagomba kubashimira ko amara twiyumviyeko ibisigaye n'aha dimanche tugakema tubateguriye Mashina kwiye kuri Big Beneta surprise. Merci beaucoup. Ariko twakira umushitsi w'iteka Corona Mosi azo dutsiramisha itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu ni kuri uyu nyene weekend aho tuzoba tuko turaselebra amahitsi sanzwe sanzwe indirimbo nyinshi zakunzwe. Ndazi neza yuko muri komine Muha hari benshi bari bamushashaye, hari benshi babitse uburyo kugira baze bashike kuri uno munsi itariki 18. Ndabasabe tumukomere amashanyarazi Melanin Boy ibirigo tu yakira. Merci beaucoup. Melanin Boy, welcome. Yes, ndabaramukije cyane abanditsi abamenyeshamakuru bashobora gushika ngaha kugira ngo badufashe gushikiriza inkuru nziza. Inkuru novuga yuko dufite igiteramo dimanche muri komine Muha. Nibaza yuko ari iryambere nzoshobora kugaragara ngaha. Melanin Boy ushobora kunezereza abakunzi banje. Ndabizi neza yuko abakunzi fise ngaha banyiteze banyiteguye bagasaba kunyandikira bagatiti sitwe tuzorageze kugira ngo dushobore kunezerwa. Ça fait des années muri carrière muri muziki, ariko nibaza yuko azoba ari iryambere ishoboye guterana n'abakunzi banje, abakunzi baherereye muri iyo zone yo ngaha ahanyu. Rero nibaza yuko akaryo keza ndonka akaryo ko gushimira abashoboye gutegura kino giteramo. Ubona yuko ari ibintu bariko baritegurira cyane, ubona yuko ari ibintu barashiramo ingufu cyane. Rero nibaza yuko umukunzi wa Melanin Boy, umukunzi w'umuziki w'Uburundi, umukunzi w'umuziki mwiza, twese tuze tuhahurire turyoshe ubuzima ni buto, sivyo none? Ndabashimiye cyane kandi byimba mutima, kandi nongera nshimira cyane abanditsi n'abamenyeshamakuru bashoboye gushika kugira ngo dufashe gushikana ino nkuru ya kino giteramo y'umunsi mukuru udasanzwe dufise le 18 dimanche ngaha kuri Berger. So ndabashimiye cyane, ndabakengurukiye cyane, amasurprise menshi. Nibaza yuko ari naho nzoshobora kuronka akaryo ko performinga indirimbo ya nshasha izosohoka muri no. Nibaza yuko nazo ni surprise nziza nateguriye abakunzi banje. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Thank you Melanin Boy Gusto, merci beaucoup. Ariko imbere yuko tuza gushika ku bibazo bitandukanye byo mu ndetse n'abamenyeshamakuru, duhere ikaze atuvunagurire mu mwanya mutoyi ujejwe staff utwara staff imbere y'amategeko ya kino giteramo cyiswe Iwacu Concert MC de la Neige. Welcome tuvunagurire
seka tumbwira dukoreshe umwanya. Thank you. Murakoze cyane gushima tugire Kristo icyambere je fashe amajwi ni kuvuga mucyama kekere igiteramo cyacu gitunganije iwacu kusa ni igiteramo gisanzwe ku nshuro ya mbere biteguye igiteramo hano iwacu tukagira na press conference idasanzwe ntabwo mumaze nshimire abakurikira nongere ikaze abasitari bazoshobora kuririmba muri kino giteramo kuko ni Gusto ari kuri affiche ariko turafise n'abasitari bazobakira bahano iwacu niyo maze bikaze Gusto ndabwira karibu cyane hano iwacu na surprise nari karibu cyane nshimira cyane mutamaze usaba umugera bashimye cyane nabwo bose ariko arivira bitera imbere hano iwacu nagomba rero menye bamwe mu bastar bazora muri kino giteramo bazoshobora kwakirana n'ingor turafise hano abari kuri affiche nkuko bari barayibona turafise Remix turafise John turafise Eddie Campson turafise Namate turafise n'abazoshobora kuririmba muri kino giteramo cyacu turafise abari kuri affiche Richmond turafise Barrow Boy turafise Agent Smith turafise n'abandi bafise amawibidi bazoshobora kuza guperforminga muri kino giteramo cyacu tukagira n'aba-MC bazoshobora gufasha muri kino giteramo cyacu murumva ko ari igiteramo kidasanzwe igiteramo kizotangura hakiri kare ndazi ko bava tubaza ibindi bibazo kandi kanya ingene igiteramo cyacu giteguye ndiko ndafatira hano ku baririmbyi dufise nahoze ko dufise amawibidi turafise Nizo Boy azoshobora guperforminga turafise Eddie Campson nawe azoshobora guperforminga turafise n'abandi All Vest hamwe n'abandi batandukanye bazoshobora guperforminga muri kino giteramo cyacu hariho n'abandi baririmbyi bakicaruka dushaka kuzofasha kugira ngo nabo bakore bishoboka muri kino giteramo cyacu navuze rero Barrow Boy hariho Ariel Simba bazoshobora guperforminga tukagira rero n'abandi ba MC nka MC Davis OG nka MC OGK bazoshobora kudufasha n'umu DJ Twamuso handi iwacu bazoshobora kudufasha munda rero mikaze muri abanditsi b'amakuru kugira ngo mushobore kumviriza igiteramo cyacu gitegwanije kugira ngo mumenye ibyo muzabushikiriza abarundi n'abarundikazi n'abazoshobora kuza mu giteramo cyacu konsera yacu izotangura igihe cy'isaha 8 bibaza ko tumaze guheza check sound abantu bose bazobereye gutangura kwinjira amatike iyo kwinjira zitagurishwa kuva ku munsi wa gatandatu abashaka kugura amatike VIP bariko baradukurikirana hano kuri mwebwe zitagurishwa hano mu kibanza hama kigira kabiri tike simple amafaranga 5,000 zozo bazozirira umuryango tike zizotangura kugukinga itike VIP zizotangura ku munsi wa gatandatu turatumiye rero abarundikazi n'abarundi mwese basanzwe bakunda umuziki wacu wa Entertainment 257 turatumiye abanyamahanga bari hano iwacu kuza kurabira ni on nkuko mubona byatanguye sabasigara cyiciro cy'aho kugira ngo ushobore kubikora neza hama turabona bishimire abanditsi b'amakuru mwese baje kudufasha muri press conference yacu murabo umutima murabona ko gushikirwa cyane ndetse namwe mudushikiye cyane bizogenda neza badushimire cyane ariko baradufasha kwamamaza igiteramo cyacu Kazuza Magazine FTV Festival TV n'andi channel atandukanye na Super TV Akejo Media n'ibindi binyamakuru biri hano badushimire abapromoter bari hano bose baje kudufasha dufise abapromoter batandukanye tubashimire muri mwese muri rusange dushimire n'ishusho turi kudufasha amasanamu tubashimire cyane kuko nabo bari kuzodufasha kwamamaza igiteramo cyacu kugira ngo kigere kure ndangije rero ndabashimira umwanya mwiza rero wabari mwese muri hano kubaza ibibazo mwashobora kubaza ku byerekeye concert mukabaza boss yateguye igiteramo cyangwa mukabaza jewe ibintu bikazategurwa cyangwa mbere ni bon ariko ikibazo cya mbere ndacerekeza ku bashoboye gutegura kino kibanza mbega ari bisanzwe tuzi umuntu muri ino minsi ariko ahurumbirwa n'abantu benshi kino kibanza kizokwakira abantu benshi mbega ni gute mwateguye mbega ntibizohava biba haba akavuyo usange igiteramo kigarukiye hagati
ni gute mwabiteguye rero muri kino kibanza ushobora gushira kino kibazo tubajijwe stage izokuba ku munsi wa gatandatu izokuba ku hari VIP izoba iri aho hanze hazoba hariho amatampu tugeze twavuze ko ku batori na tike VIP umugozi yatanze ubusha ko kuva ku munsi wa gatandatu hari abamaze gusaba imbere y'iteramo bazumva ko bakunda ukuvuga bazotagura kuriha ku munsi wa gatandatu bagakomeza kugura amatike VIP hama amatike simple naho hanyuma urabona dufise igihugu hazoba hubatse ku buryo budasanzwe nico gituma tugomba gutumira abantu benshi bazoshobora kuza nibatubana benshi urabona hariya hejuru turafise etage nininya cane turiteze ko na hariya tuzoshirayo abandi bantu ariko abenshi n'ikindi kintu ciza ku bazobarishe tike VIP bazoronka amahirwe yo kuba bicaye na Melanin Boy hariya hejuru kuko nibaza yuko icyo ntegurira abakozi banje nicyo nama ntegurira abakozi banje ahangenda hose ndaca abari umunezero utagabanije abari ibyishimo navuga ko abari memories iyo uri kumwe n'abakozi bawe tukaza kubaryohera ibyo bintu bikazokama mu mitima yawe rero nibaza yuko ku munsi wa dimanche nk'uko nabivuze azoba ari akaryo kugira ngo ushobore gusangira n'abakunzi banje baherereye muri komine ya Muha rero nibaza yuko bose ndabatumiye cyane nababwiye ko n'amashiprise ari menshi kwirirwa ndavugira ngaha kuko nibaza yuko noba nawe bitarashya ariko nibaza yuko ku munsi wa Mungu ico ndabereye n'umunezero utagabanije isho urban ibintu mbega urabye yabajije n'ahantu hazokorera konseri uko bizogenda Melanin Boy ni cyo kintu yoba yumvira kizoba gitandukanye cyane n'ibintu ahora abona mu makonseri atandukanye amaze gukora ngaha mu gihugu cy'Uburundi canke hanze y'igihugu nibaza yuko umunsi wose uje kuzana ibyabo sinovuga ngo show zose maze gukora ikigo zose zibigije ariko nibaza yuko zose bijamo kubera ko aho nja gukorera ibiteramo hose abo dukorana babyitayeho kandi n'abakunzi banje babanejeje rero nibaza yuko izanira cyane naguze iki kibanza ari gito ngaha ariko urumva ko uyu munsi nibaza yuko turatumye abakunzi bacu bose bazobashinga umunezero utagabanije egomesa cyiza cyane kandi nagomba kubaremesha nongera ndabasaba ko muworemesha nabo musanzwe mwandikira nabo musanzwe mushikiriza ibi butumwa bijanye n'iki gikorwa cy'umunsi wa Mungu ku kibazo cy'umutekano nagomba basubire ko karara mu Uganda ntibacura kandi turiteze neza kuko aha tugenga ko barata umutekano za bipanzuku umva ari bitavugwa mu mbere umutekano wacu bwa mbere tutangurindwe n'Imana ubugira kabiri igihugu kirimo abajije umutekano ibidukora bitwiyadukiza no kuvuga abajije umutekano zifata mu mino kugira twe tugira umutekano nka bene akabane namwe turi kumwe tuburongere hamwe hari abajejwe kuturonsa murakoze ngerageje kumwunganira gatoya ibihe by'amatora ntabwo ari ibihe by'intambara kubera avuze ngo umutekano nibaza yuko umwe wese mu myemerere yiwe
ahubwo nibaze ko akari akaryo keza bazogenda biyamamaze hama baze banezerwe bose hamwe dusangire umuziki. Merci beaucoup. Ubwa mbere ndibaza yuko ntacyo yo bahirwe wanjye ahagaze neza na Menadigo yarabizi ko tuba tunyuranye hafi cyabizi hama abakoziba abasani bose barabizi yuko twe turabakozi ko dukora neza ntabwo barafise ntituguguye duhagaze neza je ndizeye yuko icyo nosaba Melanie Boy nomusaba yuko yodufata mu mugongo inyuma ya show akaraba umuririmbyi yigenjeje neza agapfuma mwakora kuko twese no gufashanya nimba ariko nabo y'abanyaruziba abaririmbyi 5 cyangwa 6 twese tukagenda bakaririmba azoba dufashije ibisigaye navyo kuri show sinza abandi ku ruhande rw'iwanje hazovugwa Melanie Boy hakurikire jewe mugabo uko ndabigomba ngomba ko ari jewe nzovugwa kuruta Melanie Boy. Nkongera ngasaba manager kuzoshika kare ntiyicare mu kibanza c'iteka aza arabugwaruka bwo mu ruziba ingabire bafise ntidukeneye kuguma ko bafashe umwe Melanie Boy yarakuze hari abandi botora Eunix botora uyu botora MJ botora Eddie Kamso hariho ni benshi Oraviste Richman mugabo kome nka manager ni utegerezwa kuraba tujya mwana yofashe nico gituma muri rusange abasanzwe ngamuruziba twabambariye Melanie Boy wumve yuko uje gukora mu bantu bafise inguvu nyinshi biteguye n'abafana babo. Nkongera nkashimira uyu mubosi yamaduha amahirwe yo kwama atuzanira abaririmbyi hafi kuko abaririmbyi bamaze kubaka izina baragoye kuronka kubera bafise inshingano nyinshi ushobora no kumwandikira ugasanga agiye mu Bufaransa urumva biba bigoye cyangwa ugasanga agiye mu Buganda biba bigoye mugabo uno mwanya turose ngaha Melanie Boy ndasubiye duhe korabo abantu bo mu ruziba bose gutora yakazi cyane cyangwa muri yone aduterere dukora indirimbo birakenewe nukuri turasabye korabo twongera dusaba na bose adushigikire muri iyo korabo niyo bafata muri iyo ukaduterera tugakora iyo korabo tuzobohoje tuzokora tuza je nico ngomba kuvuga ibisigaye abasanye bo mu ruziba murabizi ni bimwe twavugana no kuvuguta cyane mu giteramo kugira ngo nshobore kubona ama performance y'abartiste batandukanye bo iwacu bo mu ruziba uzonyemeza cyane uzobona badakunze nkumva twofitingana why not ibyo dukora natwe abadutanguriye ifu yuko n'abandi natwe dufasha abandi kuko natwe abagiye baradufasha nibaza yuko ubogore ibyo dukora twese tubikorera abakunzi b'umuziki w'u Burundi rero nzoshika hakiri kare umwanya hama nongera saba na staff ya ino evenement baze bampe twicarane n'abartiste bose bazobari muri show tuze twese dusangire kwitanga rimwe hama bigende neza. Merci beaucoup kuko si bose nzi ariko nibaza yuko muri uwo mwanya tuzora umwanya kuganira ivyiyumviro hama uwo mutima bitinze turashobora gukorana kumuha kubera amashyi Melanie Boy mbere yaho mvuga nongera ashimira manager ariho nzosaba yama twigorera akaduhuza n'abandi baririmbyi wabakomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ndasaba yuko twamukomera amashyi manager zosaba ayo mashyi nakwiye nkeneye ayandi menshi nashimira manager wa Melanie Boy kuba yoba yarongeye akatwemerera yuko yoduhuza na Melanie Boy kuko Melanie Boy ni bwo yanje
kubwanje numva imengo amaye featuring no kwica mu kuririmba ya ndasaba yuko mukomera amashi manager wa Melanin Boy ndasaba rero ko yo gutubwiramo manager bakayaga abanyaruzi bagakora featuring na Melanin Boy kuko Melanin Boy umutima usezerano rw'abarundi nuvuga yuko Melanin Boy arimo ikindi kintu mu Burundi mu gihe tuba dukoranye featuring yo shakure Melanin Boy ndagusaba yuko bitoherera ngaha tuja mu bikorwa kuko ndari guturira ifu yanjye ya kama nkacavuga yuko kubwanje ewa agenda zinifaya mini bombo plan ibintu bizobara amafuta ndiyemeje yuko nzoryohera abafana banje gushika nawe Melanin Boy azoba yicaye ahantu ushobora kuvuga ati uyu mwana ni gusezerano ndagomba ariko dufashanye umutima mu gukora ndagisaba rero manager ashobore kubitubwiramo iyi featuring niherera arabe Melanin Boy arabe muri batatu canke bane bashobora gukorana featuring tukaraba yuko ubuzima yacu ishobora kuzamuka kuko turapambana ko dushoboye kose ariko hariho ikintu tutarabona yaho bashobora kuvuka muri ngaha naho ukaba usezerana nka Melanin Boy ya turakeneye kuja mu ndege Melanin Boy zazo zamushikiye tukeneye ko nawe witwa yuko hari abo wavyaye bakitwa abana bawe muri gera so sindandiye rero ni kuvuga yuko ubwanje diteze yuko nuryohera abafana amanager akabitubwiramo ibintu bikagenda neza cyane bikaba bomba ya murakoze cyane nyere gutegura iyi concert nongera nshimira abajournaliste benshi bakora bitandukanye shimira n'umuririmbyi Melanin Boy kiba muri kino kibanza niteka kuri twebwe abaririmbyi tuvuga muri quartier y'Uruziba byinshi babivuze ariko turacyabandanya dusaba umuririmbyi kongera kwibuka urwaruka akadutera intege mu byo twagiye turasaba twongera tumwemerera ko tuzomukorera ibyifuzo abafanzi bifuza kuri we n'urwitso rw'abaririmbyi tukicaruka hanyuma nkace nongera nsaba Melanin Boy bijyanye na staff yiwe haba na bosi na kanaje mukimiriza kubandanya yibuka ko urwaruka nka twebwe dukeneye nka Melanin Boy turashobora kumukinira ko foto kuko niwe mu bisanzwe yadukoranye ikintu muri iki kibanza aravuga ati merci beaucoup no ku bwinshi bw'abakunda Melanin Boy murakoze. Thank you. Ariko urazi neza yuko abartisti bacu muri komine Mwazo mu Ruziba barafise ibyishimo ku munsi w'itariki 18 naravuze yuko ari uwanyu bariko reka turangiriza kuri Miss Boy. Thank you. Tugimana umutekano cyacu kubwanje by'abantu b'ikindi icyambere ndashimiye abari mu bosoma ubuzima abantu tukicaruka abantu tugikora kuba kwanza nitareye kuko nka Melanin Boy akemuritwe baba no abo bareka kesha kuma meti Facebook wasoye n'indirimbo Instagram n'ahandi ndabashimiye kwa kakamo twegimye twite twamaze kwakira ubu wumve kuri mu buzima kumenya muha ndibaza ngaho washyize kwa mutama ntacubura urisanze icushika cyose barakigura hama hamwe n'ivyo rero nugere mungana abaririmbyi bagenzi banje bakiri bato tukizamuka icambere bazi yuko bino bintu
akazi kose kajyana n'indero kuko ndi umuntu wa mbere nkurikirana platform ndumva ibiva n'uriya ariko icyambere ni kumenya iyo ujya ukavuga ati kuko ufise discipline byose birashoboka, indero byose birashoboka kuko ushobora gukora byinshi ugasanga byishwe n'ikintu kimwe gusa. Tugerageze muri twebwe nyine bitangwa kwanza twubahane dukundane kuko biragoye cyane ko haza undi muntu kudukunda kurusha aho twe twakwikunze. Icyo kintu nakunze kukivuga cyane kubera yuko bivana inkomoko y'aho umuntu ageze no kenshi aba ari ubwitonzi. Hama ndashimiye manageri hariya wa Melanin Boy ko twiyumvira ko nk'abanyabuzima kuko twebwe ngaha mu buzima ntabwo turaronka umuntu ari hejuru y'abandi cyane kugira ngo hariya muri Buja Forever azaduserukira avuga ati mu buzima naho ntacyo nzanashimira Mutama ngaha nzosaba Mutama w'amateka kuko n'umuntu ava ngati ndagiye mu Cyana ndagiye muri Bujumbura ndagiye hariya muri kwa manageri naka kugira ngo ibi akora bikorera twebwe kugira ngo natwe tubonereho ubu watuzanira Melanin Boy igenda uzotuzanira Fizo n'abandi barinzi bagiye batandukanye uko ugenda kubatora turakeneye nawe ntanzosaba kuba zoguca dukeneye Leo Mix umuzane ngaho cyane turakeneye Eddie Kanso umuzane ngaho Kinindo. Icyo kintu gikunda cyane hano nkashimira MC Doramenshi kuba we kuva ku ntango ndazi ararushe ingendo nyinshi ibikorwa byinshi amatelefone menshi ndazi ararushe gusa ngo kagumye bagumako ni kuvumera. Hama nkashimira na public y'uno munsi yitabiriye runo rubanza kuko bavuga ngo nta rubanza ruba ruto ku bwanjye runo rubanza rurakomeye kuba wicarana n'umuntu agusumba misi yose urevoyewa. Reka rero twikomera amashi menshi kuko ibyo n'ibitera bitewe kuba umuntu avuye araje kugutemberera aje kuraba wewe uno musi Melanin Boy aje kuraba abaririmbyi bo mu buzima nkuko yabyivugiye. Tuzofata kandi twicare kuko turakenewe chat y'abasari bo mu buzima niri kuvamo nawe agenzo kuvuga ati ndakeneye abasari babiri cyangwa batatu bavuye mu buzima imbere mu Kinama imbere mu Gihosha ingonga mu Kigobe. Ibyo bizaba biri kubadufasha cyane. Reka dushime Imana duhaye kano kanya no munsi hari n'abapromoters twabonye hariya Zoom House Promoters twabonye na Beat Online. Turashimira n'abanafotozi bacu bameze neza twagiye tubona Kazoza Magazine twagiye tubona PJ Studio ariko by'umwihariko turabise n'undi muririmbyi azoperforminga itariki 18 azobanza yitike yitwa Young Dollar abameze neza muri izo buzima azoperforminga ku munsi w'itariki 18 ngenda basabe mwiteke rya gikomera amashi twese twari muri kino kibanza ariko nk'uko byatanguye twishira mu minwe y'Imana Edurikaze uwadusanguriye nyine kugira adusengere kugira imirimo yacu tuvuye muri kino kibanza kugenda neza. Yego murakoze twavuga turangize ano gushimira ubwe mwese mwashitsana ariko Mutama yarafite ijambo arashitsana kwa kwakiye yarashakuye tugere Kristo reka bikubone mpagaze nabonye mama wanje w'amaraso mama ankunda umumama anyigisha kudandaza umumama akerebutse ndamusaba haguruke umukomera amashyi yarafashe hariya kandi ndamukunda cyane ndabasaba mumumbera amashyi. Turi urwaruka dufashanya kugira umuziki utere imbere twarose n'umuririmbyi urangiranwa mu Burundi witwa Melanin Boy ari ngaha n'iteka duteye murakoze nawe kudutera iteka yari yacereye mu bindi bikorwa ariko turabashimiye ko mwashyize kandi bisanzwe murakoze.
murakoze cyane reka turangize kuko tubatanga gusenga muhaguruke gusenga kugira ngo turangize